bagenzi sibira ndabaramutse nitwa Engineer Paris Saxe Gateka. Ni heza vy'ukuri ntawo bigaye, ni heza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni heza pe, ubwiza bwo burahari. Sica nje kuvuga, murabizi jewe nje kuvuga mbafite ikindi kintu kinzanye. Amazu ni meza, hano turi Washington DC, ni ku mugwa mukuru w'ibijanye na politike ndibaza. Nta kinini yandi abizi ko numva ari umugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nta bantu bumvise bavuga ngo nta bantu basegereza ngaha bahari. Cesha yuheze hariya, uriya rero aryamye hajya araryohewe. Wajyamye ngaha mwibaza ngo araryohewe rero, kandi aryamye ku mugwa mukuru. Ubu ni umunyamerika, usa umunyafrika, ubu ni umunyamerika ari ngaha. Hajya rero ahantu hose umuntu yohatungira kandi yohakenera kandi yohagorerwa kandi yohakirira. Ubwo murakoze karako gusa nagomba umuntu yibaza yuko ngaha ari nko mwijuru, amere nk'ubu arahindikiza iciyumviro gato, amere nk'uvyibagira, amenye ko ngaha ari kw'isi. Ahantu hose udakoze sanga bitoroshe. Nivyo siriko ndavuga ngo abakora bose bategeza kuronka, mugabo ubukora bafite amahirwe menshi cyane yo kuronka. Ikindi aje ntaberetse hano hantu murabona yuko niba byoroshe, nawe usanga ari ahantu hahiye, umuriro uri kuraka avuga tugeye kuwuzimya. Ariko sico nako ndavuga nti uwukoze wese araronka mwihwetse. Bano bantu kandi naho biri uko barakora kabisa, kandi babishizeko ingufu. Ndabira bajya abagabo, uhere kuri ya mugabo ari haya hejuru, raba hariye bene na ku migozi bariko bagira iki, bariko barakoropa kubiyo, iweze hajya iweze. Ndabira bana bagabe bariko barakoropa kubiyo, sinzi ngaho muhira yuko sindubaka etage, mugasinzi ko etage zaho barabazikoropa kubiyo nkuko. Ibi rero byamabiba misi yose, bakoropa kubiyo bene na ku migozi. Nukwiheba sha, nukwiheba kabisa, nukwiheba. Ndiyanye n'ifaranga kugira ngo rironke, usanga ari njyankuge. Mugabo si ivyo nyene bigoye, usanga ibindi bigoye. Nuko bagenda nukoze nugukora hose barakora. Murakoze.